Ndabaramukije mwese aho muherereye. Amakuru y'uno munsi tukaza kubabwira kubigiye kuzokurikira inyuma y'urupfu rw'umwamikazi Elizabeth wa kabiri, ndetse tukaza kubabwira n'ibindi byinshi ku byari byerekeye ubuzima bwiwe. Byose murabisanga muri iyi video. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri, amazina yiwe yose akaba ari Queen Elizabeth Alexandra Mary Windsor, akaba yavutse itariki 21 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1926, akaba yitavye Imana ku itariki 8 z'ukwezi kw'icenda muri uwo mwaka w'2022. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri akaba atwaye imyaka 70 amezi 7 n'iminsi 2. Akaba atanguye gutwara mu mwaka w'1952 gushika muri uwo mwaka w'2022. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri akaba yari umwamikazi w'Ubwongereza, wa Ireland y'uburaruko n'ibindi bihugu 14 vyigenga nka Canada, Australia, Bahamas, Nouvelle-Zélande, Belize, Jamaica n'ibindi. Akaba yitavye Imana afise imyaka 96 y'amavuka. Urupfu rw'umwamikazi Elizabeth wa kabiri rwatumye hashigwaho igihe c'ikigandaro kingana n'iminsi 10, aho ibintu vyinshi canke ama-evenema menshi yakozwe kugira ngo basezere ubwa nyuma nyakwigendera umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Impinduka nyinshi muri leta nazo zagaragaye nko mu gihugu c'Ubwongereza ndetse no mu bihugu bimwe bimwe vya Commonwealth. Aho akaba harimwo indirimbo yubahiriza igihugu, umukuru w'igihugu mushasha, amazina mashasha n'ibindi vyinshi bitegekanijwe ko bizobaho mu minsi iri imbere. Kugeza ubu ibimaze kumenyekana bikaba ari ibi: umuhango wo gushingura umwamikazi wabaye kuwa mbere itariki 19 z'ukwezi kw'icenda i Westminster Abbey i Londres, hakurya y'ibarabara uva ku ngoro ya Westminster, ikigo c'inama nshingamateka y'Ubwongereza, aho umwamikazi yamaze iminsi 5 aryamye. Umuhango wo kumushingura ukaba watanguye isaha 5 zo mu gatondo ku isaha i Londres. Gushingura umwamikazi byatangajwe cyane mu Bwongereza ku masheni atandukanye y'igihugu. Ivyo birori vyaramenyekanishijwe kandi n'ibimenyesha makuru bimwe bimwe vyo hanze y'Ubwongereza, harimwo NBC, CNN, ABC na Fox muri Amerika, CBC muri Canada na BBC gahuza miryango ku isi. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri yashinguwe muri chapelle ya St George ahitwa Windsor Castle, aho bashinguye umugabo wiwe igikomangoma canke umuganwa Philip. Ico kibanza akaba ari naco bashinguyemwo se w'umwamikazi, ukaba yitwa umwami George wa gatandatu, na nyina wiwe umwamikazi Elizabeth hamwe na mushikiwe umuganwakazi Margaret. Umugabo w'umwami Elizabeth wa kabiri akaba yapfuye tariki 9 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2021 afise imyaka 99. Umuhango wo kumushingura wabereye kuri chapelle ya St George mu gihe Ubwongereza bwari bufise amategeko ya COVID-19 yabuza ko abantu bakoranira hamwe, bituma umwamikazi yicara wenyene mu gihe cyo kumushingura. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri yari umuprotestante. Hirya yo kuba umuyobozi w'ishengero ry'Ubwongereza, yaragaragaza ukwizera kwiwe mu bihe byinshi, harimwo no mu butumwa mu ijambo ryiwe yamashikiriza buri mwaka kuri Noheli. Umuganwakazi Elizabeth Alexandra Mary Windsor yabaye umwamikazi wa kabiri mu mwaka w'1952, umunsi se wiwe umwami George wa gatandatu yapfiriyeko. Niwe yari mukuru mu bakobwa babiri b'umwami George wa gatandatu.
umuhungu w'imfura w'umwamikazi Elizabeth akaba yitwa Charles, niwe yatangajwe ko ari wagiye kuba umwami. Imihango ya kera iranga yuko Charles ko ari wagiye kuba umukuru w'igihugu kandi akigenga mu Bwongereza, ndetse n'abahoze ari abakoroni, akaba asubiriye nyina yapfuye. Charles yahisemwo izina ry'amavuko nk'izina ryiwe bwite, bituma aba umwami Charles wa gatatu. Charles yari afise imyaka 73 y'amavuko igihe yaja ku ngoma. Yavutse itariki 14 z'ukwezi kwa11 mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 948. Niwe mwami agiye ku ngoma ashaje. Nyina wiwe akaba yagiye ku ngoma haheze amezi make imbere yuko ahimbaza imyaka 26 y'amavuko. Nubwo Charles yahise aba umwami nyuma y'urupfu rw'umwamikazi Elizabeth wa kabiri, kwimikwa kwiwe bishobora gufata indwi nyinshi canke amezi kugira ngo bibe. Nyakwigendera umwamikazi yimitswe nyuma y'amezi 17 ku ntebe y'ubwami. Umuhango ukaba warabaye kuri televiziyo bwa mbere mu buryo bwuzuye no gutora amarushanwa. Gushika ubu nabwo biravugwa igihe cyo kwimikwa kwa Charles aho kizobera. Amazina y'umubatizo y'umwami Charles ni Charles Philippe Arthur George. Izina ryiwe ryuzuye naryo yitwa Windsor bivanye n'inzu y'umwami arimwo. Umwami Charles ni imfura mu bana bane b'umwamikazi Elizabeth n'umuganwa Philippe. Barumuna we n'abashikiwe ni umuganwakazi Anne, umuganwa André n'umuganwa Edward. Umwami Charles yubakanye na mugenzi we w'igihe kirekire cyane, we akaba yitwa Camilla mu mwaka wa 2005. Inyuma y'imyaka 8 umugore wiwe wa mbere umuganwakazi Diana apfuye ahitanywe n'impanuka canke accident y'imodoka yabereye i Paris. Umwami Charles afise abahungu babiri n'abuzukuru 5. Kugeza ubu umuganwa William niwe wa mbere ku murongo azoba umwami. Umuhungu mukuru wa William akaba yitwa umuganwa George, niwe agira kabiri ku murongo akazokurikira na mushikiwe umuganwakazi Charlotte na murumuna we umuganwa Louis. Camilla azomenyekana nka Queen Consort, izina ryazanywe n'umugisha w'umwamikazi Elizabeth wa kabiri inyuma y'imyaka myinshi yatonganijwe bitewe no kumva ko ari umugore wa kabiri wa Charles. Umugore w'umwami uganje asanzwe yambikwa ikamba canke couronne y'umwamikazi. Ivyo bikaba bitandukanye n'umwamikazi Elizabeth wa kabiri yari umwamikazi akaba n'umukuru w'igihugu. Umwamikazi consort nabwo afise imbaraga zigenga canke ico twokwita mu gifaransa pouvoir souverain. Mwakoze cyane kudukurikirana, tuzosubira naho ubutaha.